Jean-Paul Rakiza murongoye ishengero rya Holy Canter kwisi ni ishengero rimanije imyaka 3 ribayeho mwiyumva gute kubona mushije gushikana no myaka 3 mufite umuryango munini imbere wagutse turanezerewe cyane kuno munsi w'imyaka 3 igihe twaza ngaha mu gisagara twatangiye abantu make cyane namenyesha ko ku munsi wa mbere tashika abantu bashika 230 ariko ubu abantu bashika amajana 4 amajana 5 nyuma y'imyaka 3 ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Akinezera ntibaze ngo nikindi cyane nuko nko kuri Holy Canter Day twambaye ibintu byera usanga ishengero ryose ryumvira ugasanga ryaje jambaye ibintu byera mwabonye nkuno munsi twambaye ibitenge turi abantu by'ukuri bigaragaza ko bumvira cyane igikenewe subunini bwabo ni message ko ariko barayakira kitunezera nuko mu myaka mike muri kino gisagara isigwa ubutumwa bwiza itunze kandi itunganiwe izo yambaye mu miryango myinshi cyane no mu bakozi benshi kandi tuko twazana impinduka yishimye kino gihugu ko mugenda mubibona aba jeune benshi barakora abantu benshi bafite ibyo bakora ubu barakiriye igikorwa cy'ishengero abandi benshi bahitavye umuhamagaro babikora neza ntibakiba abanyeshure bakigwa n'umuhamagaro bagacaye ibishure cyangwa umuntu ngo aze mu muhamagaro ngo acaye bagukora oyaye twebwe twarize yuko ari twebwe hubwo twiza kugaragaza ukuri gushitse ku ijambo ry'Imana murakoze iyo muvuze isi itunze kandi itunganiwe mushaka kuvuga ayo tuvuze isi kwanza ubwa mbere by'ubutumwa bwiza tugomba kwifuza ko Kristo amenyekana gusumba ikindi kintu cyacu cyose itunze bisigura iki ni kuvuga ngo burya nyimba Imana itunze abana Imana Bwiza gutunga bari batubeshe yuko abakizwa ari abantu bari hasi cyane mbere rimwe na rimwe abatwitangiye imbere bavuga ngo hahigwa boro mu mitima yabo ego nivyo hahigwa boro mu mitima yabo kuko ijambo ry'Imana ryamari rishaje nawe uziganya ijambo ry'Imana ariko amafaranga barayaziganya biraya barabibika ikindi cyose cyashaka kubikwa rero iyo tuvuze isi tunze bisigwa yuko umuntu wese abwiza kugira amafaranga wisanzwe ni muri ko murakoresha mumbazana amafaranga mabiguze aya makamera yose karambazana amafaranga mayagutse nizi muzu nambaye n'amafaranga rero iyo tuvuze ngo itunze ni byiza ko tugira ibyacu kandi birivuga ngo umukene yita n'abagenzi biyo bitandukanya nawe kandi n'abavukana baramwana mu bisanzwe kugira ngo utere imbere cyangwa ire kure cyane birakenewe kugira amafaranga rero turi mu bantu bizera ko twebwe ibice mino shengero abantu bose bazoba basengera bazogira amafaranga menshi nk'akarorero nta muntu asenga ngataziganya sinzi ko muri mubizi taruka kugura udukesete imeza 6 ishengero ryaziganije amafaranga arenga miliyoni amajana 220 ibyo navyo twifuza iki twifuza ko misi imbere tugira amabanke yacu twifuza ko misi imbere tugira amashure yacu twifuza ko misi imbere hagira ama industry avuye ngahanyere mino shengero kandi tugakontribua cyane mitambere y'igihugu n'imiryango murakoze no mwaka mwawise année de conquête kubera iki uyu mwaka twawise année de conquête kubera iki nuko Imana yaturongoye ko abantu benshi bagiye gufata uburere bagiye kwagukirwa mu byo bahora bakora nyimba urudandaza mu butike nibaza ko iyo tugiye muri conquête uca wagura ukadandaza muri alimentation nyimba watwara ikinga muri conquête bashaka kugura moto Mwana majambo ni umwaka buri muntu wese agira igishoboka cyo ngo atere intambwe arengera aho yarageze nyimba wabwiye ubutumwa bwiza abantu 5 nukwagura ukabwira abantu 50 nyimba washobora gukora ikintu kiri kuri level ya Bujumbura gusa bashaka kwagura ukagenda no mu gihugu hagati pourquoi pas à l'extérieur alors conquête ni gihe uvuga ngo je vais annexer cyangwa ndagomba kongera ko ibindi bishasha kuvyo nisanzwe nkora murakoze itariki ya mbere mu kakaro 2017 ishengero Holy Canter barabaye uretse yuko no musi twari ko turigina imyaka 3 ubundi butumwa mwashaka guherekeresha abaje kubakurikirana canke abaje kwigirana namwe uwo musi bwari ubuhe butumwa mwashaka kubashikira ubutumwa twashaka kubashikiriza nuko nkuko mwabyumvise mu ishengero umuntu wese arafise amanda nta muntu yaje ngaha kwisi adafite icyo yarungikanwe afite icyo atumwe gukora burya naho yoba ari umuntu menga arasanzwe na mega journaliste cyangwa abantu bose murafise amanda rero twagomba kubwira buri muntu wese cyangwa tugomba kubahereza yuko akwiye guhaguruka kugira ngo ashitse ico kintu yarunkanga ku isi kandi agishitse ahesha Imana icubahiro ico ndagisubiramo cyane kuko burya ariyo umuntu ahabwa amanda yo kimupira ubwo muri umupira akagukora kugiza inyagiyo ngo turashaka ko manda yahawe ayikoresha guhesha inyagiyo umwami wacu icubahiro ibundi butumwa tugomba guhereza abarundi nuko tuje kubakorera turashaka kubakorera gusumba uko tugeze kubakorera turifuza kubona abajene muri kino gisagara ca Bujumbura barakijijwe bose ariko kandi batunze turatse kugaruka muri mu myaka yahera bari kwagiye mu bintaza ariko muri ko muragwegeranya biciye mu nkino biciye mu kubigisha ijambo ry'Imana ico cyo cyaje gute Arsene namwe muri ko murambaza mwese burya gutunga ushaje n'umuvumo n'umuvumo cyane kandi bugi maze gutera imbere mu isanzwe abantu batunga amafaranga babakiri bato ariko kandi twebwe turizera ko bice mino shengero tuko turegeranya abantu
kugira ngo umwanya batakaza ari mu mintazi mu marigara ibintu by'imigambwe canke je ne sais pas quoi canke ugasanga bari mu bintu by'abiramutwe ibiyoga bidahera. Turifuza ko abantu bwa mbere babanza kumenya ko iterambere rihagaze mu maboko yabo, kandi niba bitangura bakiri bato bazogera ku myaka 40 amaze kubyara bihambaye. Turizera ko travail iri organisé igikora cyose gumye gikurikiranwa ku munsi bishaka kubyara ibintu bikomeye cyane. Rero ubundi utuma twagomba kubazanira canke twagomba gushika ngo twagomba kugira aba jeune. Je numva Imana yarinye cyane muri jeunesse, uko burya jeunesse yafise umwanya munini wo gukora bada iyo manda bitangiye akiri kare. Rero nagomba kubyara les jeunes aho muri hose ubwa mbere mwakire Yesu bari umukiza. Ubugira kabiri nimusubiye kwemera gukizwa hamwe abantu bakera mutegeza gukizwa mukora. Ndagisubiyemwe mukizwa mukora cyane. Turifuza kubona ama ministère menshi, ama usine menshi, ama entreprise menshi, ama ibintu byose biriko birakorwa bifiswe n'aba jeune, ariko aba jeune bakiye Kristo maze intambara no gusesa amaraso bigagara mu Burundi kubera abantu bizeye Imana. Murakoze cyane. Holy Canter ni ishengero tumvise ko ryashigikiwe n'abantu benshi kandi byavuzwe gose ko ari ishengero ritunganya neza ibikorwa. Mbega nk'umwongere waryo Apôtre Jean-Paul Manirakiza uburyo buvahe canke mbega mufise ababashikira bava hanze? Icambere twiyemeje nuko twebwe tudasegerereza, ndushaka gusegerereza kandi nta terambere rirama biza riva hanze. Umunyabwenge bita Confucius yavuze ngo witege byinshi kuri wewe bike ku bandi. Igihe cyose ukeneye guhindura abantu, ukeneye guteza imbere abantu, uteza kubabwira ko ibyo washoboye gukora biva mu biganza byawe. Iki naco ijambo ry'Imana yatubwira ngo kubaha Imana ibatanijwe no kumva n'ibyo ufise biri mu impera nyinshi. Rero ibintu byose dukoresha biva mu maboko y'abakristo. Ariko kandi na jewe ni ba pastori batemera gukora, ndakora ntashiramwe amafaranga. Umunyabwenge yavuze ngo ni wabona umurongozi adashiramwe inguvu ziwe, amafaranga yiwe, umwanya wiwe mu byakora azoba ari karakuroga. Mu bisanzwe icambere dukora tubanza gushiramo inguvu zacu. Kigira kabiri mwavuze ngo bitunganijwe neza. Mu bisanzwe icatumye abayapani batera imbere ni ikintu bita organisation. Ushobora gushika kure utari organize, utazi gutunganya utudetaye twose. Rero muri no shengero tugomba ko tubicitegerezo cyo kwintu bishaka gutunganya. Ikindi rya gatatu gituma dutunganya ibintu neza nuko twibaza ko abantu bose barongora bafise ahantu basengera, bafise amashengero basengeramo. Tufise ivyizigiro yuko nitwabitunganya neza harimo indongozi zibona ukuntu bitunganwa bari ngaha bashobora bakiri bato, ejo bazari ba mustanteri, ejo abasobari ari ba gouverneur, ejo bashobora ba ministre, hashaka harimo na president bari ngaha tuko turakorana bazoraba ukuntu ibintu bitunganywa maze by'influence imiryango yabo, by'influence ama entreprise yabo, by'influence ibikorwa byose bakora, bashobora kuba ba directeur y'amashuri barabiye ngaha bashobora kubona l'organisation à partir de l'église. Murakoze cyane. Usanzwe n'umuyobozi wishira hamwe rimwe mashiramwe akomeye ngaha biare mbere hambavu y'ivyo murafasha mwarazanye Holy Canter equipe yashitse gukure mu gikombe cy'umukuru w'igihugu, murafasha abana bo mwibarabara mwabaye parrain wabo umwaka wose, mongera mu creya umugwa Holy Canter basketball. Mbega inkino zifise akahe kamaro benshi batahora kumva ko umupastora afise uburenganzira bwo gushinga ubugwi wiwe bwo guhuza abantu biciye no mu nkino. Niki wabwira? Ni Yesu yadutumye gukora n'amarayika kandi yatumye munyabugingo, yadutumye mu bantu bafise umubiri cy'imbere kandi yadutumye mu isi. Misiri hari ibikorwa byinshi n'icyambere harimo kugira sport yo bita loisir. Rero muri Holy Canter abantu mubona turi kumwe ngaha benshi barakina imipira, tuvuga tuti natwe il faut contribuer dans la vie sociale des communautés. Alors kugira ngo tubishike ko nuko bwa mbere dushaka kugira imigwi yacu. Kigira kabiri kubyekeye gufasha abantu mu bisanzwe ishengero lititaho imfuvyi n'abapfakazi ni bari kwiye no kubaho, niko Yesu yavuze. Rero natwe tugiye gushigikira abantu badafise shinge na rugero kugira ngo tubashike ko. Icyanyuma no vuga amashira hamwe no magutangariza abandi bantu bose ndi mu bantu bahamagawe babwiza gukoresha amaboko yabo kugira ngo ubutumwa bwiza n'ubugabo. Ni muri BRA hari ahandi nshobora kubandi hirya yejo cenga zoshikana handi hantu negeza gukora ibishoboka byose kandi ubwenge bw'Imana bwiza kunja kugira ngo nimiburi mbakaro n'icitegezo cy'abantu kugira ngo bashobore gukora kandi meje gukora. Rero kirazira kurya jenyene biza gusangira n'abandi, biza gushigikira abandi bantu. Nico gituma ubona tushigikira n'abandi. Ega mu bisanzwe naco twazanye iminsi naco tuzokuramo burya yoshigikiye umuntu umwe arashobora mu ngabire yiwe kuzokwiyumvira nawe gutera imbere cyane. Kandi nico tuba tugiye tuba kuba message ya professionnalisme. Turifuza ko abantu baba professionnel kinacho mu nkino, twifuza ko abantu babenefisia inguvu bemvesa mu nkino. Je naswe guhera amashure kubera kina basket ngiri muto aho kuneza imbere bakama inzoga. Nako turifuza ko bajya abana baba encadre bakiri bato maze bagahabwa encadre bimeze neza. Tukifuza ko nimiburi buri bamwe atangwa gukina muri region ya East Africa
ndifuza kubona umu basketteur yaformwe na Holy Center Basketball Team akina muri NBA uko ari abandi bakina muri za Barca abandi muri za Real twifuza kwishengera ushaka contribuer kugira ngo ribe engrenier y'igihugu abantu bavuye ngaha bagatwaye drapeau y'ishengo n'igihugu mu mahanga murakoze